bakunzi b'inyishu media, iyi video murayibona neza. Ni nyuma yaho rero twumvise ko AKES DON atangaje yuko Sauda yamubrutse, ariko mu kiganiro twagiriraniranye n'uyu mwigeme yitwa Keke, aho yaduhakaniye arihakana cyane yuko ata kintu kiri hagati yawe na AKES. Naramubwiye ati wewe ntibitevye ubujorojoro ntibuteba nzovyihinyuriza. Ntivyatevye nyuma yaho twagumye tubona imigenderanire hagati yawe atari nk'iy'umubosi n'umukozi, aho keya zihagije twaguma tuzibona. Akani kamwe mu kantu twashoboye kurobanura aho hagiye habu agisiyo bwishi. Mbega Sauda yirya yimomura hari cyagiye kuhanoba, naho yamubrotse yararose, twovuga ko yarose uwundi amwitayeho. Bakunzi b'inyishu media, naho babihakana uyu mukobwa na AKES DON baraboneka yuko hari ikintu kiri hagati yabo. Eka sindiko ndabacira urubanza, ariko tugende turaba neza ibintu n'ibindi. Kuvuga ko yoba yaramubrotse ego nivyo, yoba yamubrotse hari ico abikuyeko. Mbega kuvuga ati AKES DON nta mugore agira, kugira umugore mbega ni icyaha? Mbe kumugira naho kumwemiraho ni icyaha? Eka canke naho yovuga ati numuhabara ni ibintu simple, kuko kugira umuhabara ubu ni ibintu bito cyane cyane kuri aba bantu b'abastar. Reka tumuhoze Sauda rero tumubwira ati yarose umusubirizi, twomwita mama wa kamushasha. Ni mu kiringo turiko turabona uyu mukobwa Keke ariko arakora ibintu bigiye bitandukanye, asigura udufilime twa hato na hatwo turukundo tugiye turyoheye amaso. Ntimwibagire yuko yatubwiye ko bari bamaraye igihe kirekire na AKES DON bazinanye kuva igihe Sauda yaragikorera muri Wakarayi TV. Mbega uyu mukobwa yoba yaragize uruhara kugira Sauda ave muri Wakarayi? Ivyo ntavyo turamenya neza, ariko tuzobimenya tu. Ariko tugiye turaba aya mafoto n'aya mavideo biratwereka neza kuko ahari ikintu hagati ntibiyoberanye kuraba, kuko nta kuntu bari kugira utuntu nk'utu mu kiringo hari abandi bantu benshi, kubera ikari bo baguma kumwe ari babiri bonyene. Mu kiringa abandi bose kwari uruvyayagi, atanumwe wasanga hagararanye n'uwundi, bamwe bose bari mu munezero wabo. Aha nahavyihakana jewe no mudoma kurutoki nkamwemeza yuko aba bantu babiri barimwe agahazi, mu majambo make barimwe agahwa. Muravye neza ukuntu vyari bimeze, ahantu hose hari hagati yabo haguma harimwo akantu. Ni mu kiringo turiko turagirana ikiganiro n'uyu Keke, wewe AKES DON yaboneka neza yuko atavyishimiye, aho yaguma ndabikimyori ntibaza ico bivako nkakibura. Maze kubaza yuko bo bafitaniye isano hoho yarabirengeje, aho aca nampamagara nkava mu kiganiro kidaheze ambwira ko agomba ntume, ndarindira ico agomba ntume ndabura. Mu nyuma niho naje kuvumbura yuko ampamagaye kugira ngo ndeke kubaza ibibazo bigiye bitandukanye, kuko yari yumvise neza ko ninjiye mu rusaku. Mbega Sauda uwo mwegera akamubaza hari ico yobivugako? Ntimuntu meyo kuko ujya kubitana mwarabonye ko yakubise na nayisi. Bakunzi b'inyishu media, ariko nimvuvuge ko ari ugutinya, bibaye ngombwa twomurondera tukamubaza, ariko rimwe tureke kurya ivyo twihakana. Umuntu niba mukundanye vyemere ko mukundanye. N'uyu mukobwa Keke rero yihakanye, aragarama mahaharera, aravuga yuko ico bapfana na AKES ari uko ari boss n'umukozi. Ariko mu boss n'umukozi turazi ukuntu baba babanye, ntibasha babana mu mahaba, ntibasha babana nk'umugabo n'umugore. Naba nabandi tuzogenda tubaza amakuru yabo, tugiye kuyarondera neza cyane, kandi amakuru yizewe. Amwe tuzoyakura muri bo nyene, ndazi bazoyatwibwirira. Batayatubwiye naho ntituzobura abandi bantu duca ko pembeni n'imbara babanyi canke abantu babana hagufi bazoyatubarira. Reka ndababwira ati bandanye mukurikirana inyishu media, muzohamenyera vyinshi. N'uyu mukobwa rero Keke
ariko arakora ibintu bigiye bitandukanye kwa AKES DON mugabo yihakana yuko atakintu kiri hagati yabo. Eske wewe na AKES mpaniki? Numubosi wanje. Numubosi wawe? Vyonyene? Iwe kwa AKES usanga ari we muntu bari kumye hagufi. Mukiringo AKES afise abakozi ibihumbi n'ibihumbagiza. Atobura uwundi muntu baba bari kumye. Mbega kuvuga ko Saudia yoba yaramuprotse hoho nivyo. Ivyo ntavyo tuzi kuko nta mabanga yo muri telefone yiwe turabona neza. Ni mukiringo uyu nawe yaduhaye amakuru atubwira yuko R9 ariwe yaduhaye amakuru atubwira yuko ari trick bariko baragira kuko abazi neza cyane ko AKES na Saudia batokwigira babrokana n'umunsi wa narimwe. Yatubwiye ko bafitiraniye ubucuti budasanzwe. Rero iyo bagize iminsi batavugana so kuvuga yuko baba bankanye, ahubwo baba bafise bonyene hagati yabo kintu bapanze. Ni mukiringo rero AKES atashaka umuntu amuwaza ibintu vyinshi bari kumwe niyo nkumi, mukiringo umutwayeho n'imbere ya kamera yashashaka kuyifuka, ariko ivyo ntaco vyari dutwaye. Imigenderanire yo twabonye twarayibonye, twovuga ko harimwe agahaze. Ako gahaze rero reka tukihoze. Reka ndabashimire ndababwira ati mwebwe mudasiba kudukurikirana, bandanye mudukurikirana ni Inyishu Media. Ndababwira ati yari mayeri mwari muri kumwe. Reka ndababwira ati muroranirwe mu byanyu no mu banyu. Ndabibutsa ati simbira kuri subscribe, mugitere commentaire, mugire partage kuri filime nziza ya Ego Oya. Eka na AKES DON nyene ntimwibagire ku muziki yiwe igiye iryoshe mishasha ariko agenda duhereza. Ni Rugoti Star nawe ariko araduha amakomedi aryoshe cyane. Ushaka gutwenga imbavu zikameneka naho nyene usimbireho wirabire akaroruhore. Ndababwira ati ni Inyishu Media idasiba kubaha ibintu bigiye bitandukanye, ibintu biryoshe cyane, ibintu biri ku mwanya kandi ibintu vy'amakuru yizewe. Reka ndabasezere ndababwira ati muroranirwe mu vyanyu no mu banyu. Murakoze.